umuntu ampamagara ngo none ntihoze n'akagatambara tukamufuka turakwakira. Ivyo vyabaye mu ndoto cyane. Vyabaye mu ndoto. Maze kuzana kagatambara ndafashe ndamuzingira ko yari mutoya cyane. Ndamuzingira muri kagatambara. Yaravye atakivuga. Nza mbona mu mwanya aravyutse arakomeye. Nibaza ko ari ivyanje imitwaro nari nasize ko ya Imana ya Amen. Komera Imana bashimeshe cyane. Usukwizera gukomeye cyane. Imana iguhezagire cyane. Amen, amen. Wahejeje? Sawa, muhereze n'uyu. Yesu ashimwe. Amen. Nanje kajya gatambara kugakoresha nabonye ikiganza c'Imana nari maze imyaka 3 bansengera. Umurozi yambwiye kazondoga yambuza amahoro ibihe byose ngaha bagasenga nkasubira nkataha mu ijoro ndamubonye navyuka ndemvye cyane. Wacu mubona mu ndoto. Agaca mvyuka ndemvye no kwinyagaza ntikoma. Hanyuma rero maze gushira ko kajya gatambara mu ijoro numva mu ndi ibintu vyirukanga hanyuma mu ijoro nza ndamubona kandi ahagaze hejuru yanje arambwira ngo wigira ngo urasenga yarameze gutya ngo wigira ngo urasenga ngo ndakwereke nanje ati Imana yera kandi bigomba kumenyekana ko ari yo nsenga nza numva ubushobozi numva imbaraga ngo mansenga nari mwitiroga kare ndamubonye ndiko ndarota nararemba bimwe biteye ubwoba haza bakansengera ariko kuva kajya gatambara ndagakoresha ubu ndumva ndamahoro Imana ntarongera kugaruka yagarutse iryo rimwe gusa mbwira ngo wigira ngo urasenga ngo ndakwereke nanje ati Imana yera hanyuma ndiko ndasenga kandi ndavuga ngo Imana bigomba kumenyekana ko ari yo nsenga ntiwanagwara acarazimangano ya nta n'ikintu na kimwe nigeze numva. Haleluya, haleluya. Kariya gatambara siko gafite ubushobozi ahubwo ubushobozi nibwo bwagiye muri kariya gatambara biciye mwihishurirwa. Haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, haleluya, haleluya. Ntaye ifise ni nyinshi ariko ngire mvuge izagatambara. Umunsi wa mbere narabonye ubushobozi bw'agatambara nari nagiye ahantu fatwa n'umusonga mu rubavu ntazi uvuye candibuka yuko umuti ndafise kuko ndakagendana candagashira mu rubavu mu munota umwe umusonga wari uheze. Haleluya. Umunsi wa kabiri nariko ndigira ama examen ndakunda kumeneka umutwe ndagenda barasengera biranka guhera ndanwa amazi biranka guhera nahone nibuka yuko fise agatambara kari mu bushobozi ndagashira ku mutwe hama bica birakunda ko niga umutwe ucubura heze. Yesu nawe ucurasoma neza umutwe ucubura heze amashimenshi kuri Kristo Yesu. Haleluya. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Nijya mbere mpagurutse gushima muri Pantasi. Ariko bibaye ngombwa yuko mpaguruka gushima. Amen. Kuko Imana yankoreye igitangaza. Amen. Jewe nafashwe n'ingwara yo mu nda. Yego. Ngamaze gufatwa n'iyo ngwara yo mu nda uko ndibwe naca mbona amaraso. Bimara kamezi 3. Ndagira agahinda muri jewe igihe cyose ndavuga ati Imana bizohera ari ibintu biriko biva kuki. Ngenda kwa muganga barampima barabura ingwara barangira ibipimo barabura ingwara ngwaye. Ariko ndashima Imana kije gihe cy'agatambara navuze Imana umukozi wawe yavuze ati aho tuzokoza kano gatambara hose ahazoba hagwaye yuko hazohitakira minsi yose ngyamye mu ijoro nahita ndakagobeka hano. Yesu nashimwe cyane. Wacha uka. Haleluya. Yesu nashimwe. Usishurirwa wewe. Novuga yuko Imana yampojeje amarira muri ayo mezi 3 narimaze. Nayiko ninjira mu kwezi kugira kane. Yesu nashimwe. Amen. Iyo ngyamye nacafuta kagatambara nkakazingana cyenda kagobeka ngahakunda. Yesu nashimwe. Amen. Ariko nagumye nize ndavuga ati Imana je ndize yuko kano gatambara karimwe ubushobozi bwawe kandi umukozi wawe yakoreshejwe nawe. Ego. Ndagashaho umunsi wa mbere ndavuga ati se Mana ko bidahera ariko nguma nizeye. Umunsi wa kabiri sinibagira hari n'igihe nakirigwana. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Ndavuga ati Imana ni wankiza ino ngwara nukuri je nzogushima nukuri. Yesu nashimwe. Umunsi ndavuga ati rero Mana ngira ndagashera igira 3 ndakeneye kubona ikimenyetso ca ndakarazamo kandi maze ukarazamo rembyutse mbona ni sawa. Yesu nashimwe. Haleluya. Ndavuga ati sindavyemere kandi ndindire nk'iminsi 3 canke 4 niho nzokwemera bya bindi nyene ko bikora. Yesu nashimwe. Ya minsi nirarenga irahera. Ndashima Imana yuko Imana yankijije iyo ngwara watangwara ngo amashimwe cyane kuri Kristo Yesu.
agatambara nakiwawe niwe wakizaniye nta nimwe yagakozeko ariko ubushobozi bw'Imana bwakagiyemwo buragukiza. Dukomera amashyi menshi cyane Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Amen. Nubundi ndasura kuvuga ati Imana ndagomba n'ibyo ndimwe bigende neza. Kubw'ubushobozi buri mwaka kano gatambara umukozi wawe yasengeye. Nukuri ndashima Imana ndi mu nyishu byose biriko bigenda neza. Uburimu. Haleluya. Ndafashijwe no kuri kose. Nange Imana ibashire mu nyishu mu izina rya Yesu. Imana ikwinjize mu nyishu mu izina rya Yesu. Aha. Yesu nashimwe. Amen. Mubanze mumera amashyi Imana ataco ndavuga. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Ego. Ndashimira Imana cyane kwa kate gatambara. Navuye hano samedi. Numva ijwi rinyoheje gucanya ahantu nsanga nyamudamu umwana we waragwara. Hanumva yuko no musengera ijwi rinyosha cyane bakaho mfise agatambara. Ndagakura mu shakoshi ndagashira ahantu uwo mwana yaragwa n'ivyakunda ko yonka yaguma nyene yararemvye cyane. Ndamusengera ngene numva ibipatosi birabanutse cyanditarira. Haleluya. Hama ndataha bukeye nyene mama we arambwira ati umwana yakize ubirakunda ko yonka. Hama nyene mwinondwi hariho umwana w'umubanyi yaragwaye yararemvye cyane. Kumbe wowe ufise umuti muhira. Je mfise umuti wanje uvura ingwara zose. Uwo mubanyi yaheruka mu bitaro umwana bamutera amaraso bakamwongereza na oxygen numva aragwaye nyene agira asubire mu bitaro. Ndiko ndasenga ndi ku gitanda numva ijwi rimbwiye ati genda umusengere. Ariko kubera abo bantu batari bakunda gusenga ndavuga ati Imana ninjana kano gatambara bahava bavyibaza ukundi ndasohoka uko nyene ndatora uwo mwana ndabaza ukuntu bimeze barambwira ndasenga ndavuga ati ninza kakazana numva ijwi rimbwira ngende kukazana cyangwa ati bava bibaza ko ari ibindi ndiconnecta mu bushobozi bw'aka gatambara ndamusengera ndafatanya ahantu uwo mwana ubu ni muzima byarakunze ko ajya amabagira baje mu bitaro gushika n'uno munsi aratuje n'ukurira n'umusonga yumva. Nta muntu yokomera amashi Yesu. Yesu nashimwe. Ikindi cyanyuma nyene nari natewe n'abadayimoni umugwe w'abadayimoni mwinshi barankuta nk'amasaha arenga nk'abiri bamboheye mu gitanda ndabona umuntu wo kusengera barankuta kabisa hamwe vyangakomvye urumutwe ariko sinzi kungena Imana yanabaye nka sataji ijoro numva umutwe n'ibikunda gashora kuvyuka cyane wakofisa agatambara ndagatora nagashira ku mutwe ndashimira Imana byakunze bikunda ko nshobora kuvyura umutwe kandi vyuka numva ameze neza. Amashi menshi kuri Kristo Yesu. Tumukomera amashi menshi cyane. Imana akoze ibitangaza bice mu bushobozi bwari muri kare y'agatambara. Tongera amashi menshi cyane Yesu. Mubangutsi umunota umwe wonyene, umunota umwe gusa. Haleluya. Amen. Haleluya kandi. Amen. Nanje mpagaze ngaha nshinga intahe kwa kajya gatambara. Umunsi tuza ngaha uvuga ati tumanika gatambara haya arasenga. Hageze igihe numva gatambara kandemereye numva umengo ni ikintu cy'ikigunguru nteruye. Ndavuga ati mbega Mana yanje ibi nibiki. Haragera igihe vraiment numva ko ndemerewe ndafata ndagumya. Nyene ndatakaza ubwenge uranga kukarekura ni naho waremereye sindekura ntegerezwa kugumya. Rero maze kuva ngaha navuye ngaha menetse umutwe ku rugero rwo hejuru aha hose mu bitugu mbabara ndavuga ati none ibi nibiki bavuze yuko agatambara kakurutse mu bushobozi none ko jewe ngiye mbabara ntonde karambabara umutwe none nibiki mugongumye kwizera ndagatahanye. Haragera igihe numva ko bitaza gukunda yuko njyama ndagashira ku mutwe kubera ko no ku bitugu nari ndemerewe ndakarazaho buraca naho nyene nguma ko hakundi mbugavuga ati Mana nisa itaragera ko ndizigiye ko umwanya nisa ushobora kuntabara. Namaze iminsi 3 mbabara umutwe aho se mu bitugu mengo nakubiswe ariko ku munsi ugira gatatu numva vraiment byose biraheze. Awumvise ntahe yanje amashi menshi cyane kuri Kristo Yesu. Imana imuhereze umugisha. Twongera amashi menshi cyane Yesu. Bashobora kuvyagira. Ndafise ikindi cyangwa gushinga intahe kwa rujya rupapuro. Jewe naranditse umutwaro nari mfise uko ari 3.
ndashirako nyene nikimazi nzotanga ibyo bintu ni Imana yabikora. Ariko rero nasabye ibintu biremereye mvuga ati Imana nzorindira nimba uzabikora mu myaka ingahe, ico nzi cyo nuko ari we wavuze. Ariko ejo mwijoro nza mbona inzozi, mbona gwa rupapuro umukozi w'Imana rumpaye, mbona gwanditseko hariko amanota 19,5 sur 20. Haleluya! Zambona n'ibindi umukozi w'Imana ahaye yandika, nubwo ntabisobanuke mugo ndazi ko byabaye. Je rero ndi mu nyishu. Nuko Imana nishimye. Amashi menshi kuri Kristo Yesu mu izina rya Yesu. Imana nawe igushire mu nyishu mu izina rya Yesu. Imana nawe igushire mu nyishu mu izina